Mukije mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Uburundi bushigwa mu kibanza c'ijana na 62 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza mu mwaka uheze n'ishirahamwe International Transparency International riraba ibijanye n'igiturire, bikaba biri mu cegeranyo c'iryo shirahamwe. Ariko kandi muri ico cegeranyo bakavuga ko Uburundi bwungutse ibibanza 9 ugereranije n'umwaka w'imbere yaho. Kuva kuri uyu wa kabiri nta muntu numwe akirekuriwe gukorera ibikorwa byo gukora amamodokari mu mabarabara atandukanye ya zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura nkuko vyahora. Ingingo abiraba bavuga ko yaje batiteguye, bagasaba kuronswa handi bakorera ko kazi gasanzwe kabatunze. Murabikurikira mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubibabwira. Icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu Transparency International rigwanya igiturire gishira Uburundi mu kibanza c'ijana na 62 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza mu mwaka uheze. Nubwo biruko Uburundi ngo bwarungutse ibibanza 9 ugereranije no mu mwaka w'imbere yaho w'ibihumbi 2022. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi bunganya ikibanza n'amanota na Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Mugenzi wacu Mihaye Kanyange aratubwira ibiri muri ico cegeranyo. Bamwe mu bakora akazi ko kugongora no gukora mwaka wa 2023 Uburundi bwari mu kibanza c'ijana na 62 ku bihugu 180 bukagira amanota 20 kwijana. CPI ariyo Corruption Perceptions Index muri rw'icongereza yerekana ko igihugu ca Denmark arico kiza mu kibanza ca mbere n'amanota 90 kwijana. Ico cegeranyo kivuga ko mu bisata vya leta ibiturire ariho vyiraye kandi bibandanya kwibonekeza. Mu mwaka wa 2022 Uburundi bwari mu kibanza c'ijana na 71 n'amanota 17 kwijana. Muri ico cegeranyo nyene c'umwaka wa 2023 Uburundi bunganya ikibanza n'ibihugu vya Afghanistan, Chad, Comores, Sudani, Tajikistan, Myanmar na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uravye muri Afrika y'ubuseruko Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo binganya ikibanza bikaza inyuma y'igihugu c'u Rwanda kiza mu kibanza ca 49 ku bihugu 180 n'amanota 53 kwijana. Inyuma y'ico gihugu haza Tanzania iri mu kibanza ca 87 n'amanota 40 kwijana. Hagakurikira igihugu ca Kenya kiri mu kibanza c'ijana na 26 n'amanota 31 kwijana. Mu nyuma hagakurikira igihugu c'u Buganda kiri mu kibanza c'ijana na 41 n'amanota 26 kwijana. Hakurikira Sudani y'Epfo iri mu kibanza c'ijana na 77 n'amanota 13 kwijana, hamwe na Somalia iri mu kibanza c'ijana na 80 n'amanota 11 kwijana. Mihaye Kanyange arakenuye gusubizaho umugambi w'igihugu ujeje kugwanya igiturire n'ubutungane bwigenga ngo biri mu vyofasha kugwanya igiturire mu gihugu c'u Burundi. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo, afatiye kuri ico cegeranyo ca Transparency International. Abona ko mu gihe abagibiturire badahanwa bibandanya bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Igiturire ni nk'umwansi aba yateye igihugu. Iyo systeme yo kukigwanya idakomeye ngo ikomere neza, igiturire kicacirara ahantu hose mu gihugu niko bimeze. Burya ibihugu bitandukana ingene inguvu zo guhasha igiturire zama
zimeze kuko burya igiturire kigwira ahantu iyo mubona yuko ubikoze atangaruka mbi bikugirira mbwa ahantu uzi neza ko uri igiturire canke ubikoze ingaruka ziza ari umurengera abantu bateza bagaca biga mu kurwanya igiturire kurwanya igiturire rero nico n'amategeko abameze neza n'inzego zikomeye zikigwanya kandi zigenga nibyo bita action de prévention ibintu bashira mu gihugu kugira batangirize abashaka kugira igiturire nabo nyene bataranakirya kuko inzego zozo harimo no guhasha no guhana mu Burundi rero strategie yo kurwanya igiturire nta ikihari strategie nationale yo kurwanya igiturire iyo onye duheruka yo mu gushika mu 2015 ubu nta irayisubirira urujo kurwanya igiturire dafise strategie nationale abantu bose umwe sazica tegeza gutera kugira igiturire kigwanya ubugira kabiri ni amategeko cadre legal urabona cadre legal n'itegeko risanzwe rihari nubwo byari utunenge ubu ntirikinazwi risa n'ikidakurikizwa n'ivyaha birimwo ntibikizwi ubu n'abantu muri leta byo kunyuza amatungo y'igihugu vy'amablanchiment gutunga umurengera ivya mu masoko ya leta ibintu mengo ntibikiri mu vyaha byaramaze kutacika n'ivyaha abantu babigira ukuri kwamye mengo ni ibintu bisanzwe ibi vyakongisho gutoza amahera ibi vy'amabide sosiyo usanga ibikoresho vya leta biriko bikora na biriya bitari kure n'amategeko urumva n'amategeko yo nyene urumva ntanguva gifise gira gatatu nizo nzego ubona zanze nka za Cour des comptes ubugenduzi butandukanye zagatanga uvuzi ifise ataburyo atabyigenge bakaziveruya ubutungane bwo burabona bamaze kubuveruya kubijanye no kurwanya igiturire independence y'igenge bwabo ntibukwiye ugatusanga na za nzego specialize ntizigikomeye ngo zibe zihari nta urwanya igiturire adafite inzego zirwanya igiturire z'ubutungane ziri specialize ko bisaba ubuhinga n'abamagistrat bishoboye bavyumva barusanga rero impunité yabaye umurengero kugira igiturire gihashwe mu Burundi nuko asura akaba stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption umugambi w'igihugu tugasura tukara amategeko tukayatosora ivyaha bikigishwa bikamenyekana bigasaba abantu barasura kumenya ico batinya n'igitemewe n'ikibujijwe n'ikizira kandi bikomeza kuva hejuru mu nzego zo hejuru hanyuma hagaca haza ibi by'inzego zikuru de konte zigira utakaronka uburyo bwo gukontorora ivya leta n'ama inspection atandukanye n'ubugenzuzi bwa leta bugasura bugakorana inguvu nyinshi za ombudsman nazo zikasura kuja mu byo kurwanya igiturire ubutungane rero bukigenga neza rero Amakuru twabateguriye harabandanya ibikorwa bigenewe gutegura ahazoja isoko y'imbaho muri quartier ya Kiyange ya kabiri ni muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura vyarahagaze ico kibanza gisanzwe kizitiwe n'ivyuma bishinze hamwe n'insinga mu mbavu gisigaye kiri mu ishamba ry'ivyatsi bimwe nako muyimaze kuharangurirwa ubu vyononekara ku munsi abarangurira imirimo mu micungararo y'ahari ico kibanza bibaza ko ibikorwa vyahagaze kubera ari kibanza gisanzwe kiri mu matati n'inkuru tubaza mugenzi wacu Innocent Ayisabe imenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Ico kibanza kiri muri quartier ya Kiyange ya kabiri ni kujya mbere nko ku metero 100 uduzu ba mu ikorosi ry'ikaburimbo riva muri zone Buterere rigana kwibarabara rikuru nimero 5 Bujumbura Cibitoke kiri mu buringanire bwa hegitare 10 kizitiwe n'ivyuma biriko insinga ku ruzitiro hariko amatara y'umuco muremure 8 projecteur mu rurimi rw'igifaransa ariko atacaka kubera insinga zayashikanamwo umuyaga nkuba zibwe ugishika ku irembo wo kwibaza ko hatinjirwa no wari we wese kuko hazibiye n'icuma barriere mu rurimi rw'igifaransa ariko abaja mu mirima no wari we wese arengana bahacukuri kwamye imbere mu kigo haramaza 3 imwe nini bivugwa ko yahora ibamwo abajejwe umutekano iyindi nzu ni y'ubwiherero inzu ya gatatu iri ku irembo rikuru yoba ari y'umucunzi izo nzu zose ni zahahora kiretse ko zasubiwemwo haraciwe n'imiserege itwara amazi ahatandukanye kuko aho hantu ngo hakunda gutega amazi nk'uko abarangurira imirimo hafi yaho babivuga hasa n'ahatagikorerwa isuku kuko hagizwe n'ivyatsi vyinshi vyoshobora no kwinyegezamwo udukoko duto duto nk'inzoka abanyagihugu barangurira imirimo mu micungararo y'ico kibanza
bibaza ko ibikorwa byo kucyubakamwo isoko y'imbaho byahagaze kubera ko coba kiri mu matati. Ingingo yo kwimurira isoko y'imbaho mu ico kibanza yari yafashwe na meri ya Bujumbura mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022 itegekanya ko abadandaza b'imbaho bo kwimukiyeyo mu ntango z'ibihumbi 2023 ariko ntiyagiye mu ngiro ihagaritswe n'ubushikiranganje bw'ibidukikije bwasiguye ko ico kibanza kidakwiye kubakwamwo isoko. Kuva kuri uyu wa kabiri nta muntu n'umwe arekuriwe gukora umurimo wo gukora imiduga nk'uko vyari bisanzwe mu makartier atandukanye ya zone Buyenzi. Abafatiwe iyo ngingo bavuga ko yaje batiteguye bagasaba guhabwa ikindi kibanza bakoreramwo. Jean-Marie Mayonga. Bamwe mu bakora akazi ko kugongora no gukora imiduga mu mabarabara atandukanye muri zone ya Buyenzi turi mu gisagara ca Bujumbura bazindutse babuzwa kurangura imirimo yabo n'abajije umutekano. Abanyagihugu bakavuga ko kubabuza gukorera mu mabarabara akazi kabo ari ingingo yafashwe igihutihuti batagishije inama. Basigura ko badatahura imvo yo kubabuza gukora akazi kabo mu gihe atakindi kibanza baberetse boja gukoreramwo. Ico kibazo c'amagaraje mu Buyenzi kiramaze imyaka myinshi kivugwa, mugabo tukarindira ingingo zofatwa kugira twerekwe iyo dushobora kuja tukazibura, ariko si kibazo gitangwa uno munsi. Inama nyinshi zarabaye kuri ico kibazo, mugabo rero kwereka abo bantu ati naha tubahaye, aho niho habereye ikibazo. Natwebwe ivyo leta ivuga turavyemera kuko iki gisagara kirakeneye isuku. Uno munsi mu gitondo twaje tumva ngo ngaha nta modoka iparika ngaha nimukorera ngaha ntimuzosubira no gukorera ngaha. Baje giturumbuka nta nuko batumenyesheje ntituzi ingene vyagenze. Basaba ko ico kibazo abajejwe intwaro bociweza neza kugira ngo baronswe ahandi bakorera kuko aho hantu barangurira imirimo hasanzwe hatunze imiryango y'abantu benshi. Hatunze abantu benshi, imiryango myinshi, ntibiyumvira ko iyo miryango yobaho gute. Aha niho donderera ubuzima twibeshaho. Bw'ico twosaba leta nuko bozana ingingo yo kuvuga kugira ico twosaba nuko bo turekera tukaguma twihigira ubuzima, batweretse aho twokorera bakavuga ati mwebwe mukorere ngaha, hajya ntidushaka ko musubira guhakorera, twe twokwemera. Hari ahantu twumva ngo bari baduteguriye imaramvya abamekanisiye bose ngo tuzotegerezwa kujaho, ntituvyanse. Niba twereka aho hantu nabaye ngombwa, nimba bavuga ati batwereka aho hantu dukorera turiye ku kwezi, leta turabizi. Igikorwa cyo kubuza abakora akazi ko kugongora no kugorora imiduga bikorerwa mu mabarabara yo muri zone ya Buyenzi catanguriye ku mabarabara ya gatatu gushika ku gindwi. Urongoye zone ya Buyenzi akavuga ko ico gikorwa kizobandanya no mu yandi mabarabara yose ari muri iyo zone. Jean-Marie Mayonga nk'uko abivuze, umukuru wa zone Buyenzi yamenyesheje yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira umutekano no gukorera isuku iyo zone. Yanamenyesheje kandi ko abo bantu bategerezwa bonyene kwironderera ikibanza kindi bakoreramo. Rero kubwa yuko babujijwe gukora sivyo, nibo batashatse kubahiriza ibyo twasezeranye. Rero kwaje tubona yuko kuri ubwo kandi hariho n'ikindi kibazo, hariho imiduga, ibisigara by'imiduga barazana ngaho bakadepoza ngaho, ikiduga kitazogenda, ikiduga kiri ngaho baturaba mbega ibi bintu nibiki. Rero twasaba yuko abashaka kugira amagaraje barondera ibigo impangu bagenda bakorera mu rupangu, hama umuduga niwamara gukorwa basohoke bagende canke bagenda handi. Rero twafashe yuko kuva kwikaburimbo rimwe gusha kuri 040 hajya hepfo, yuko aba bantu bakore imiduga bagende bakorera hariya, hama ino haruguru hagume ari passage gusa, abantu binjira basohoka bagenda binjira babisanya neza atangorane. Twebwe turabona ukungene abantu kwera ubuzima iki ntitwanka yuko abantu bakora, mugabo eske ni ngombwa ko bakorera mu Buyenzi? Kandi nibyo bari bakora, murabona yuko ari bibazo bateye ntuzenya, hari n'ibintu badoda kugira ngo abantu baryame, urumva yuko ari ngorane. Umurimo ntitwawuhagaritse, bazobandanya bakora, mugabo muri ibi bibanza twavuze kandi ico gikorwa kigiye kuzobandanya. N'umuntu twatanguye
ejo tuzosubira hahandi twamye uno munsi turabe yuko babyubahirije aho tutashitse tuca tubandanya gushika hepfo mu Ruvumera baronera impango bakoreramwo nta gukorera mu ibarabara twovuga yuko ari ikintu kiri ngaho kugira abantu bahite no kuri Buyenzi tugomba yuko Buyenzi uno munsi ihambya ayandi mazone kugira ngo tuje ku murongo umwe w'iterambere nk'abandi Buyenzi ntigume ari ikuburiro ry'ubucafu induru umutekano muke kubera ibyo nyene. Naha makuru twari twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyagarukiriza nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro byacu.